baca umugani mu kirundi ngo akuzuye ntikamurikwa. Ku bamaze kwihereza ibinyobwa vya Safibu nta nkeka ko bazi neza ko ari imitobe iryoshe cane kandi ifise akanovera yisangije. Uruganda Safibu rukaba rumaze imyaka 8 yose ruhingura kandi rudandaza imitobe y'amabungo. Bigirimana Josias ajejwe ubudandaji no kumenyekanisha ibihingurirwa muri Safibu aratubwira uko iryo shirahamwe ryatanguye, aho rigejeje ibikorwa naho yifuza kugera. Safibu yatanguye mu mwaka w'2018 ubira kuje imyaka 8 iri ku kivi, ikaba isanzwe iri kirakora ikora ubwoko bw'amaji atandukanye ariyo mitobe. Ahanini isanzwe ikora mu gisata nyamukuru yihaye intumbero yo gukorera mu gisata c'amabungo kugira ngo iteze imbere umwimbu igisata c'amabungo, kugira ngo noneho abantu bashobora kuza barihereza imitobe y'amabungo, bafungura ivyamwa biciye mu kunywa imitobe y'amabungo. Twebwe turakora kandi dukorera ku mugaragaro, ni nayo mpamvu mubona twagiye tuja mu mahiganwa atandukanye. Muravya aho hejuru muri biro murabona yuko hari amasertifika y'ubwoko butandukanye, aho twagiye turitaba amahayanishwa atandukanye, amahiganwa atandukanye, kugeza naho turonka n'igikombe. Murakibona hariya kiya gikombe ni igikombe twarose citirirwa karite. Turafise na certificat rero ya karite. Byumvikana yuko ibyo dukora birabizwi, birabyemewe. Intumbero yacu nuko vuba twoshobora gushorera hanze imitobe yacu igashoka hanze. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke bisaba yuko umwimbu uba wiyongereye kandi ugaragara kandi uboneka, kugira ngo baguhaye komande udatangura kuri gatijuru. Ni nayo mpamvu rero mu ntumbero zacu turiko turakora mu buryo bushoboka kugira ngo twagure. Ibinyobwa vya Safibu kubabizi kandi bamaze kuvyihereza ntibagikekeranya ko bifise akanovera, ariko ubujejwe ubudandaji no kumenyekanisha ibihingurirwa muri Safibu aratwibutsa ubwoko bw'imitobe basanzwe bahingura kandi dusanga ku masoko. Bashoboye gukora imitobe y'ubwoko butandukanye, aho twovuga imitobe yo mu bwoko bwa concentré ariyo twita amasiro. Iyo usanga iri mu bwoko bubiri, kuko hariho icupa ryo mu litiro rimwe. Iri cupa ryo mu litiro rimwe ni icupa ubwaryo ingene rikozwe riba risanzwe ryanditsemwo ijambo Safibu. Iba ari concentré iremereye cyane, aho iyi litiro rimwe kugira ngo yinywe bisaba kubanza kuyivanga n'ilitiro 5 z'amazi. Uvuga usutse nk'ikirahuri kimwe ico kivanga n'ibirahuri 5 by'amazi. Hariho n'iyi nayo ntoya yayo ni mililitiro 650, nayo ni ntoya yayo, nayo nyene ni siro iri concentré, nayo mu kwinywa urinda kuyivanga n'amazi. Ikirahuri kimwe kivangwa n'ibirahuri 3. Twatanguye dufise imitobe yayindi iri ya negitari ry'umuntu anyweraho, tugakoresha amacupa aba yarakoze y'izindi nganda, ariko tugeze ku rwego yaho dukoresha amacupa y'iwacu bwite, ariko ikimenyetso ariyo logo ya Safibu yanditsemwo n'ijambo Safi y'iwacu nyene bwite y'uruganda. Aya n'amacupa rero y'iwacu bwite, uyabonye umenya yuko unyoye umutobe mwiza uhinguwe na Safi. Inkuru y'imbayirano irutwa niyo wiboneye. None akanovera k'ibinyobwa vya Safibu koba kava hehe? Burya ngo akeza ntikamurikwa. Safibu isanzwe ihingura imitobe yayo mu mabungo, yarijukiye kurima ibiterwa vyayo bwite vy'amabungo. Irongera igakorana n'amakoperative y'abarimyi b'igiterwa c'amabungo mu ntumbero yo gukurikirana neza intambwe ku yindi igikorwa co guhingura imitobe iryoshe y'amabungo. Aha turi kuri pepiniere canke se mu kirundi bagita ngo ni tuta, aho tugwiriza imivyaro y'uruganda kwa Safi Business Company. Ari naho dukorera imivyaro dutera ubwacu n'imivyaro duha amakoperative. Ubu n'umuvyaro w'ibungo, iribungo rero ikaba rigizwe n'ubwoko bubiri bw'amabungo.
aha munsi hariho ibungo ry'ubwoko bwita jaune, hejuru hakaba hari ibungo ry'ubwoko bwa violet. Ni ukuvuga uko muribona iri bungo bararigrefye. Ku mutumba wa Kiziba muri zone ya Kivyuka, aho ni muri komine nshasha ya Bubanza, Ndayishimiye Elize ajejwe ivy'uburimyi muri iryo shirahamwe rya Safibu aratubwira ubundi buhinga bakoresha mu kwimbura amabungo menshi kandi meza. Mpereye ku kuntu dutegura iyi mivyaro kumuyibona twaragize ico bita greffage. Ugeze greffage nibaza ko mwabonye hari muri pepiniere. Rero ivyo bituma ubwa mbere ibungo ryigwanira ku ngwara, bigatuma ibungo ryama amabungo manini, bigatuma n'ibungo rishobora kumara igihe kirekire mu murima kandi rikama amabungo menshi. Tumaze gukora imivyaro tuca tutegura isi no kuvugura abandi ukaraba ko iyo si ishobora kuba nk'amabungo, kuko ntiwofata isi y'igikugutwa, isi irimwe ibibuye vyinshi ngugomba nguteremwe amabungo. Ko amabungo akeneye isi ifise isi ndimwa n'imiburiburi ifise 30 cm, hagati ya 30 cm na 40 cm. Ubwo rero umaze kubona ko iyo si yawe yashobora kuba nk'amabungo, urategura uwo murima ukawurima, hama mukapima ibinogo bikimbwa. Ibinogo navyo mu kuvyimba umuntu avyimba kuri 60 x 60. Kuvuga umuntu yimba ikinogo gifise ubwabuke bungana na 60 n'ubujakuzi mu bungana na 60. Hagati y'ubungo n'irindi aba hari metero 3. Hagati y'umurongo n'uwundi aba hari metero 2. Nababwiye yuko dukoresha ibiro 3 by'ishwagara, hama mu kinogo naho turashiramo ibiro 15 by'umwavu w'ikirundi. Turafise ibitungwa uruganda rusanzwe rworoye. Ibyo bitungwa navyo biradufasha kugira ngo aya mabungo aba mabungo y'akarorero kumuyabona, namwe urabona ko ari amabungo yamye neza, urabona ko ari amabungo ariko amabungo menshi. Rero nivyo bitungwa iri mu bintu biriko biradufasha cyane kugira ngo dushobore kuronka umwimbu ukwiye kandi umeze neza, mu buryo dushobora natwe tuwishimiye. Turatunze ingurube, turatunze n'inka. Ibyo byose biri mu bintu bidufasha kugira ngo dushobore gufumbira ya mabungo. Turatunze n'inkwavu. Izo nkwavu nazo ziradufasha cyane mu kuronka amaganga yazo kugira ngo adufashe mu gufumbira ndetse no gupompa, kuko amaganga arimwo bibiri, arapompa akongera agafumbira. Uwo mugambi wo kurima amabungo uretse gutuma ihinguriro Safibu ryagura ibikorwa byaryo, uranafasha bene gihugu begereye aho ukorera mu kubaha akazi, bagaheza bakikenura mu miryango yabo. Eka n'iterambere ry'uwo mutumba ribonerwaho, aho twavuga nk'ishure riri kuri uwo mutumba ryaronkejwe amazi meza bivuye kuri uyo mugambi. Bamaze kuzana uwo mugambi ko natwe twaciye tubonerwaho. Iyo hageze guhamagaza abakozi natwe turaza tugakora tukaronka ubufu, na cyane ubona ubonye ubufu bwadoze rero urumva tuca turonkeraho abana bacu bakamererwa neza. Nk'ubonye nta muntu aja kurya amadeni ngo ayaherane, kuko tugiye kurya akadeni turamenya ati hariho ahantu tuza kuronka akazi, hama tugakora tukakareha ku kadeni. Ni kuvuga jewe nk'abana fise bivanye no ngaha byarafashije cyane, kuko iyo nje gukora baramenya ati mama yagiye gukora ahanaka bagafungura. Rero n'inkoko zavuye aha n'ingurube. Uyu mugambi bari bakwiye mbere no kuwagura n'ahandi hose, bakabwiriza n'abandi nk'iyo mu misozi hahehe, kugira ngo uyu mugambi urushirizeho kwaguka. Twasanze ari umugambi mwiza cyane. Amabungo ari très sensible, ni ukuvuga ntiyihanganira uruzuba cyane. Niyo mpamvu hano muno murima mubona turafise systeme d'irrigation, turafise ubuhinga bwo kuvomera. Twagerageje kurondera, twarakuye amazi nyuma y'undi musozi. Usibye no murima muri kumabona we hegitari 4, inyuma gato turafise undi umurima we hegitari, no hakurya yaho gato turafise umurima we hegitari 2. Hama hari n'undi murima turiko twateye ahantu bitinya birabo. Ihinguriro Safibu ngo ririfuza kwagura ibikorwa byaryo. Ni muri iyo ntumbero rifise umugambi wo kwagura aho rikorera, bagasaba leta kuborohereza mu bikorwa byabo mu kubaronsa vyankenerwa, na cyane umuyaga nkuba ukwiye. Mu kwagura kwacu turiko turatangura no kubanza kwagura naho dukorera. Aho dukorera naho muraza kuraba iyo shusho itandukanye. Iyo shusho iri ngaho imbere,
iyo ni ishusho y'uruganda Safibu ingene ruzoba rumeze muri iyi minsi iri imbere. Turiko turubaka twaratanguye kugira ngo tushobore kugira uruganda rwagutse aho dushobora kwimbura byinshi, umwimbu ukiyongera, tukaronka ivyo dukwiza bene gihugu kandi tugashobora kuronka n'ivyo dushobora gushora hanze. Ibyo rero mu kwagura uruganda ntabwo twagura hano ariko n'ahandi turiko turubaka. Icyo dusaba leta ahanini sina bintu byinshi, igira neza kubungabunga umutekano wacu kugira ngo dukorere umutekano. Ibyo ntiturinda kuwisaba menga barabyitayeho cyane, ariko icyo dusaba hanini twebwe turiko turakora birakunda gushika ugasanga amatara aracitse. Ikibazo rero cy'umuyaga nkuba ni inkoramutima mu ruganda. Yaho rero tuyisaba yuko nkuko twabonye bariko barabikora bongereza inguvu, twosaba yuko cyane cyane ahantu haba ariko barakorera inganda yuko bokwirinda yuko umuyaga nkuba ucika, kuko ucitsano bariko barahingura usanga ari ibintu byononekaye. Aho kindi naco birashika amazi agacika. Amazi acitse icyo gihe cyosanga ari ngorane mu gihe ari uruganda rukenera isuku kugira ngo bakore umuntu ashobore gukora ibintu byiza. Nicyo twariyunguganije, turashobora kugira forage, turashobora kuronka amazi. Ayo mazi rero ariko nta ushobora gukora mu guhingura. Ayo mazi acakora mu bijanye n'isuku gusa, koza ibintu, gukoropa, kugira ibintu by'isuku. Mugabo rero kugira ngo turonke amazi yo guhingura tubabisaba ko tutegereza kuronka amazi meza. Turasaba rero yuko burya amazi yuko atoza aracikagurika, hanyuma kandi inganda zikoroherezwa nko mu gihe bikenewe yuko baja kurondera ibikoresho hanze, kuko hari ibikoresho byinshi usanga dukoresha hano mu Burundi bitaboneka ku rugero ruhagije. Bisaba yuko tubigira komande hanze, inganda zikoroherezwa igihe bimaze kugaragara ko uruganda rukora ruri ku mugaragaro ruboneka, bikagworohera mu gihe rukeneye ya mafaranga mvamakungu ariyo madolari, kugira ngo baronke byoroshe bashobore nabo kuzana ibikoresho bashobore kwiyungunganya. Murahejeje kwibonera ko ihinguriro ry'imitobe y'amabungo Safibu musanzwe mukunda cyane atako ritagira kugira ribahereza ibinyobwa vyiza kandi ingirakamaro ku magara y'abantu. Nta nkeka ko akamo bateye leta ko kubashigikira yakumvise. Twizere kandi ko namwebwe mukunda kwihereza imitobe y'amabungo mugiye guhurumbira ibinyobwa vya Safibu, na cyane cyane ko mwiboneye aho biva kuva mu mirima gushika bibashikire aho iwanyu. Na kare barayamaze ngo usaba umwiza mugasa.